Guys, mugire umunsi wa gatandatu mwiza n'ibihe vyiza na weekend nziza. Ndabashimira mwe mwamaze gukora subscribe cyangwa s'abone, ndanasaba utarayikora ko wayikora, ndanagushimira kandi ukora partage ku zindi mbuga, ukanakora j'aime mu vyukuri. Ikiganiro cyamaze kuryohera. Makuru yacu uyu munsi yatere kukimenyesha makuru sport. Kitubwira kiti ibi bintu vyuko Champions League yahagaze izogaruka mu kwezi kwa kabiri ni advantage kuri Komani yo kuvyaza umusaruro wo kurondera abakinyi 11 bazoza baratangura mu kibuga bahoraho kugira ntibazoze barahinduka kuri buri rukino bizomufashe gufatisha. Kinatubwira yuko rero FIFA yamaze gushira hanze abakinyi bazoba bagashimwe ka FIFA the best cyangwa abakinyi bigenje neza mu mwaka wa 2020 akare bavuga ati Leo Messi yongeye gushigwamwo ari kumwe na Cristiano Ronaldo hamwe na Robert Lewandowski anahabwa amahirwe yo kugwatwara mu vyukuri atankeka travye sezo yagize ahagashimwe na ka Robert Lewandowski. Kemenyesha makuru cyane no kuri derby ya Madrid kitubwira kiti Real Madrid na Atletico Madrid biza kuba ari fire uyu munsi igihe cy'isaha zine z'ijoro kabisa, derby yari mu gisagara ca Madrid. Ikimenyesha makuru AS nico kibivuga neza kitubwira kiti derby yo kumugwa mukuru cyagarutse naco kugo rukino rwa derby mu vyukuri ruza guhuza Atletico Madrid na Real Madrid. Bavuga bati Ramos na Suarez ni duel ikomeye aza kuba ari umuriro. Zidane avuga ati Atletico Madrid ndawo amahirwe yo gutwara La Liga. Simeone wakavuga ati Zinedine Zidane umwe mu batoza ba mbere ku isi ndanakunda. Kimesha makuru kivuga kiti biza kuba ari bindi naco cyagarutse kwa abakinyi batatu bazotogwamwo uwo mwaka mu vyukuri wa FIFA. Ikimenyesha makuru Marca nico kibivuga neza kitubwira kiti umuryango uja kuri La Liga. Kabarecho cyagaze kuyo derby nyine kitubwira kiti iyi migwi ibiri niyihabwa amahirwe yo gutwara La Liga. Sizi impamvu kitageze mu Barcelona kitubwira kiti Atletico Madrid gatsinda izoba yiyongereje amahirwe yo gutwara La Liga na kabirusha amanota Real Madrid 6 inafise bidarane 2 mugena Real Madrid ni yatsinze ko yegiriye Atletico. Kimenyesha makuru cyavuze ati ubu ni wo muryango uja kuri La Liga y'uyo mwaka. Kimenyesha makuru Mundo Deportivo cyo cyagaze kuri FIFA the best kitubwira kiti abantu babakinyi batatu ba mbere ku isi ni Leo Messi, ni Robert Lewandowski, ni Cristiano Ronaldo. Ati no bagiye gutogwa mu mukinyi wa mbere ku isi muri 2020. Ndibaza ntago kekeranya n'ukuri ni Robert Lewandowski. Ahubwo ikindi kintu abantu bibaza ni gute Leo Messi na Cristiano Ronaldo barimo. Ni gute bakinyi nka Neymar Junior atarimo. Ibintu bitangaje. Abakinyi nka Joshua Kimmich mu vyukuri avyesezo yagize atarimo. Ibintu vya FIFA n'ibindi mu vyukuri. Kemenyesha makuru muri Deportivo naco cyagarutse kuri derby kabisa ya Madrid na Atletico Madrid, hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid. Kinagarukira no ku ibintu vya Eric Garcia Barcelona bandanya kwifuza umunsi ku wundi. Tukiri kuri za derby guys, mu Bwongereza naho hari ama derby. Mu Bwongereza derby ya Manchester United na Manchester City bana. Abantu barindiranye ngishika mu vyukuri. Ikimenyesha makuru Daily Express ikaba cyagarutse ku majambo ya Pep Guardiola kitubwira kiti Guardiola yavuze ati turashobora guhana United. Shasimo ndabona Manchester City gutsinda Manu uko yibone uko Manu uravye mu myaka ihese yayibangamira. Manu ya bibiri mu bihe bibi Marisi kaza yabazangije kuyitsinda bikarangiye yitsinze akora umusaha imwe n'inota 30 kabatubwira kiti debe mu Bwongereza n'ibindi. Ikimenyesha makuru The Times naho cyagarutse ku iyo derby kitubwira kiti bigiye ku moto hagati ya Manchester United na Manchester City. Ikimenyesha makuru iSport naho cyayigarutse ko no ku majambo ya Ole Gunnar Solskjaer umumenyereza wa Manchester United yavuze yuko bashobora gutwara Premier League y'uno mwaka bwana. Kimenyesha makuru Mirror Sport naho cyagarutse kuri derby kitubwira kiti United na Ole yiwe bagiye gutana mutwe na Pep Guardiola hamwe na Manchester City yiwe kabisa. Ati bigiye ku mwoto i Manchester. Ikimenyesha makuru Daily Star naho cyagarutse ku iyo derby kitubwira kiti Saturday fight take away.
bwana tubigiye ku mwoto hagati yo derby yi Manchester ikimenyesha cyo cyane gose no ku rukino rwa Premier League rwa Real Rouge Leeds na West Ham gwarangiye West Ham rutsinze ibitsindo bibiri muri kimwe. Ikimenyesha makuru The Guardian cyo cagarutse kabisa kuri Erling Haaland. Gazari inkuru yazindutse uyu munsi yandikwa ivuga yuko kabisa Erling Haaland ari target kabisa ku migwi nka Manchester City na Manchester United. Akora ikimenyesha guco kitubwira kiti destiny yiwe niyo mu bwana. Cagarutse ku ifoto yiwe ya kera gifana Man City kuko papa wiwe ubundi yarakinira Manchester City, umva kuba yarayikinira vyari ngoma nyine ko umwana wiwe afana Manchester City. Kimenyesha makuru reke bacavuze ati ubure destiny yahindutse bya vya Real Madrid na zande vyahavuye, ubu destiny yiwe ni Manchester City aho bashazoze kubasimburira Sergio Kunabwe rubona yuko imyaka irimo iragenda imujana. Kabakina tubwira yuko na Manchester United na Elite yari kumusinyisha, kitatubwira yuko na Real Madrid Elite yari kumusinyisha na Paris Saint-Germain. Kire kibazo cyo kigonga Real Madrid ni kibazo c'ubutunzi, ibibazo nyine by'ubutunzi byatuwe n'ikiza cha COVID-19 ubona ko bitoroshe mu vy'ukuri kuri Manchester United. Kimenyesha makuru ya Telegraph cyagarutse ku majambo ya Ole Gunnar Solskjaer yavuze ati jewe nije muntu wenyene cyane nije mumenyereza wenyene ari tayari kumenyereza umugwi wa Manchester United. Njewe ndi mwiza muri aka kazi ko kumenyereza uyu mugwi, abandi bonse byo bagura kumenyereza. Ole Gunnar Solskjaer. Guys, tugere ku nkuru za kuba uyu munsi mu mahiganwa atandukanye kabisa kubana borano ngahi wacu nuko mu gihugu cy'Ubwongereza mu higano rya Premier League uyu munsi inkino zitegekanijwe aho urukino zo kuba isaha 8 n'igice zo guhuza Wolverhampton na Aston Villa, uruza kuba isaha 11 zo guhuza Newcastle na West Bromwich Albion, uruza kuba isaha 1:30 gwa derby hagati ya Manchester United na Manchester City Old Trafford. Amarukino uruza kuba gwanyuma g'umunsi uruza guhuza umugwi wa Everton wakira umugwi wa Chelsea saa 4 z'ijoro. Ubona ko urukino rutoroshe n'akana gato. Mu gihugu cha Espagne La Liga Santander saa 9 ni Valencia za kuba yakira Atletico Bilbao, saa 11:15 ni Getafe za kuba yakira umugwi wa Sevilla, saa 5 umugwi wa Huesca za kuba wakira Deportivo Alaves, saa 4 ni derby hagati ya Real Madrid na Atletico Madrid ku kibuga rero cha Alfredo Di Stefano kabisa ari Madrid. Mengo c'Ubudagi muri Bundesliga saa 10:30 haza kurukino rwa Dortmund n'urwa ruhuza Dortmund na Stuttgart, ruhuza Mönchengladbach na Hertha Berlin, uruhuza Freiburg na Arminia, uruhuza Mayence na Köln, uruhuza Leipzig na Werder Bremen, hamwe n'uruhuza Bayern Munich hamwe na Union Berlin. Mu gihugu c'Ubutano saa 10 haza kuba Crotone na Spezia, saa 1 habe Torino na Udinese, saa 3:45 habe Lazio na Hellas Verona. Mu gihugu c'Ubufaransa saa 12 ni Marseille za kuba yakira Monaco, saa 4 ni Lens za kuba yakira umugwi wa Montpellier. Mu gihugu c'Ububirigi naho hatekanije urukino isaha 3:45 ruza guhuza umugwi wa Saint Truden n'umugwi wa Sporting Charles wa Murawuzi usanzwe ukina muri Kizigenza w'intamba mu rugamba Saido Berahino. Tukareba ukuntu yigenza mu vy'ukuri. Akaba rero ngahe wacu twe babwire ku munsi w'ejo inkino zitegekanijwe ariko nta na kimwe reka tuzibasubiriremo. Sandwi n'igice rukinza kuba yakiriye Reserve kuri Stade Intwari, saa 10 Buja City za kuba yakiriye Musongati kuri Stade Intwari, saa 9 Aigle Noire za kuba yakiriye Kayanza United kuri Stade Peace Park Complex. Akaba arizo nkino zitegekanijwe umunsi ngahe wacu muri Primus League. Mu gihugu cha Tanzania bagarutse ku rukino rwa Yanga kabisa izokina n'umugwi wa Mwadui hali ya mu gisagara cha Mwanza, banagaruka kuri derby ya Manchester City na Manchester United, banagaruka kuri kino gwa champion nyine umugwi wa Simba usanzwe uhanganye cyane na Yanga na uza gukina. Bakaba banagarutse kuri kino gwa kivandimwe gwa Real Rouge umugwi wa Arabia Saudite na Tanzania batenze imyaka 20 Rwanda rangiye Tanzania inarutsinze ko batenze imyaka 17 Rwanda rangiye Tanzania inarutsinze aho Tanzania itegura kuja muri Sekafa izobera mu gihugu cy'u Rwanda. Banagarutse no kubugeni canke gushingwa kwa Haji Manara umuvugizi wa Simba, ndazi benshi muramuzi kabisa abantu mugabo avuga amajambo yeba bawe nurundi gwego kaka nawe ngikimeje makuru michezo cyagase kubwo bugeni ewana bwa Haji Manara. Banagaruka no ku rukino rwa Simba hamwe no ku rukino rwa Mwadui ruza guhuza buza kuyuhuza na Yanga kabisa. Avuga ati uyu munsi Samedina za kuba ari birori mu guca Tanzania mu vy'ukuri.
Guys, tugere mu yandi makuru bwa gossip bw'ubuhuha barimo baravuga mu makuru ya transfer akarengo Bayern Munich atamugambi ifise yo kuzoguma kurikirana kwa Hudson Odoi wa Chelsea ubu babivuyemwe burundu ana kugenda Man City na Man U kabisa zose ziteze gusinyisha Erling Haaland ko twatweje ko babwira mu gihe Dominic Szoboszlai kagasore karimo karifuso n'imigitari mike k'imyaka 20 tayari kazokwigira muri Leipzig mu vyukuri kavuye muri Salzburg urumva yuko ari hatari akamande makuru kabisa kizigenzo wa Atletico Madrid koke ku munsi w'ejo yarabajije ati nuwo bifata gute canke uvyakira gute Leo Messi aramusaje ngaha muri Atletico Madrid akaba yavuze ati no bikunda cyane ati reko n'ibintu bigoye cyane kuva muri Barcelona ati niyo babivuga yuko ashobora kuva je ntavyo mbona ati handikishije amateka atari make ku buryo nawe kugira za have bizomubera ikibazo mwe kandi cike muri Barcelona no ngo Koeman kabisa akita yari gusinyisha Jorginho Wijnaldum wa Liverpool kabisa ngo aracamwipfuza nta kibazo mu gihe Edson Cavani yavuze yuko yanse ubusabe bwa Juventus n'ubwa Inter de Milan akaja muri Manchester United impamvu yazi ubwose bw'imigwi yo mu Butaliyano nuko rero yamaze gukinira Napoli nayo yamureze ikamugira igihanga ngavuga ati sono igambanira ari na mpamvu yazi ubwo busabe bw'imigwi yose komeye ku Butaliyano kihitiramwo Manchester United kabisa urumva ko ari kintu abantu benshi mu vy'ukuri bamushimiye mugihe kandi myandi makuru umusatirizi wa kera Luis Saha yavuze yuko ikibazo cha Arsenal abana ko cokemuga mu kwezi kwa mbere baramaze basinyishije Olivier Giroud wa Chelsea akaza kubafasha mu kwa mbere bakongera bakamusinyisha ubugira kandi nyuma yo kumwikura atije kuri jeyo ndabona ko baramaze bazanye Olivier Giroud ewan ibintu vyogenda neza akaregaze mu yandi makuru Bruno Fernandes watuye nk'umukenyi w'ukwezi muri Premier League akaba rero no muri La Liga yabaye Joao Felix mugiye muri Serie A yabaye Cristiano Ronaldo ubona ko ari abasore muri Portugal bose bigaruriye amahiganwa mu vy'ukuri ku mugabane wa Buraya mugiye mu yandi makuru mu vy'ukuri aho abantu bakibaza impamvu Neymar Junior atari mu bakinyi batatu bazotuka mu mwaka wa FIFA laba statistique ziwe mu mwaka uheze yasinze ibitsindo 19 atanga n'amapasi 10 ava mu ibitsindo mu nkino 23 gusa umva yagize uruhara mu ibitsindo 29 mu nkino 23 atwara Ligue 1 atwara Coupe de France atwara bwa ubukombe bw'igishi mu gihugu cy'u France bwa Super Coupe ashaka kuri finale ya Champions League afashe Paris Saint-Germain cyane gusa style mu vy'ukuri ubona ko atari muri finalist aba FIFA the best mu vy'ukuri ko ari kibazo cyane kuri FIFA ntazi ibintu irimo akaba ari guys mu yandi makuru tukiri kubatwa ubwo bushimwe bw'ukwezi akaba ngahe wacu kimenyesha makuru Statisport ku matura cyageze gifatamje n'isengero rya Holy Center amanikin n'indishira hamwe runaka bakaba rero batoye umukinyi w'ukwezi akaba ari Frank Nduwimana umusore kabisa wa Royal yero asamaje 43% mu gihe rero urasenga Dani Cedric wa Message Ngozi yero asamata 37% mu gihe Trezor Shaka Vitaro yero asamata 17% akora agashime kace kati akora no umusore mu vy'ukuri wa Royal FC bandanya kwigenza neza mu gihe guys myandi makuru Robinho muramuzi yarigeze gukinirwa ya Manchester City Real Madrid n'iyindi y'umunya Brazil kabisa ewana bavuga ati rafize imana ikomeye ariko ewana biza gufi imana yuza gupfa burundu akaba rero ku munsi w'ejo yaraciriwe igifungo cyo gufungwa imyaka 9 nyuma yo guhamwa n'icaha cyo gufata ku nguvu muri 2013 ubwo akina mu guhaha Semira akaba yahawe iminsi 90 yo kuburana ni abataraburana tayari imyaka 9 mu gasho akaba guys imyande makuru Olivier Giroud mu misi heze mwiyindwi yafashe imyambaro yiwe y'amajezi y'amamayo afise amasembori yiwe cyangwa afise ikintu runaka yihariye ayashira ku isoko ayagurishe amaze kuyagurisha akaba yarafise intumbero yuko azoca yafashisha akaba rero kugeza isaha yamaze kugwa mu vy'ukuri ku kigero kiri hejuru mu ndumwe gusa akaba yamaze kugeranya amahera agira ko 10,000 vy'amayero akaba ayo mahera azoca yatwara kuyafashisha kugura ibikoresho vy'ishure mu bihugu vya Mali, Cameroon na Mauritania mu vy'ukuri ubona ko ari ikintu ciza Olivier Giroud aramushimira avuga ati ni umugabo mwiza afise umutima mwiza nawe utomushima guys mugire ibihe vyiza Imana ibahe umugisha murakoze cyane.